Ikibazo gihari kino gihe abigeme benshi canke abakobwa benshi twama dushaka kubegwa, twama dukeneye kwama turi ku mastati ya WhatsApp tumenyekane ko duri beza, dutambuka neza, dutwenga neza. Je kenshi nsa neza mwijoro, ku mutaga sinigera nsa neza, mba nsa n'amakara. Abenshi bampamagara amakara w'umukobwa, ni izina umengo riraciriritse cyane ku mwana yavukiye mu gisagara. Biragoye kwitwa amakara ariko ndavyakira uko nyene, ariko nuko nzi hari ico ndondera, kuko avuga ati uzi ico arondera ntafica atoye. Jere biranezera cyane, nashaka no gutera intege n'abandi bigeme bareke kwama bareza amaboko boza inzara. Twese turafise inzara nziza, ariko mu mwanya w'akazi tumenye ko dutegeza kurondera, dukoresha ingufu zacu kugira ngo twirinde kwama dusegereza nk'abana b'abakobwa. Tugwanye ibintu byo kwama dusegereza duhanze amaso abantu. Turabara mu kijaho kunzi wa Buja Today TV, mwiriwe mwaramuse bwakeye gitondo cize vana hari ndazi ko Buja Today TV mudukikirana muri kwisi yose. Turi mu kiganiro Today Business. Ikintu Today Business cyuno munsi twatembereye umwe mu bigeme bashoboye kwitahura canke kuvuga ati twebwe tugadukura amako mu mpuzu dukore kugira ngo kumbure tuzogirishe dusahiriza igihugu canke imiryango yacu canke umuryango wanje. Ndi kumwe n'umwe mu bigeme bakuranga mu gisagara ca Bujumbura, afise umugambi udasanzwe tukira tubereke, bakabahingura araza kubitubwira. Icambere na mbere ndabaramukije. Ego murakoze cyane. Ego mwo twidondora. Ego nitwa Yvette Shimirimana. Ego Yvette, tubasanze ngaha turabona ivyo musanzwe muhingura. Aha hantu muhahingurira iki? Hano twahingurira amakara. Namakara ahinguwe mu munyota. Amakara ahinguwe mu munyota tugaca twongeramwe n'ibindi ico bitwa amido. Ego dusiguriye neza umuntu tumenye amakara y'abacana bagura kuri ba makara mwisite akacana muhira kumbabura. Wewe nawe atandukaniye najya bagura kuri ba makara bamwe bo mwisite muca mubabona. Barakoze cyane. Aya makara yanje nkora na makara meza cyane, aramba kumbabura kandi yaka nta mwotsi atera kandi yizewe cyane. Amakara namakara mpingura nkoresheje umunyota w'amakara nyene, hanyuma nkacanga nico bitwa amido. Abatatahura amido nubufu burya bufu bwo hasi, burya bufu bwo hasi bwo ku hajya ku mashini y'ubufu, burya bufu buba bwakoretse hasi nibwo cancangisha kugira ngo abashe kwaka cyane, araka cyane ku rugezo rwaho ahakwa gusumba najya yandi. Ego Yvette, byagenze gute kugira mwiyumvire uyu mugambi? Kugira ngo niyumvire uyu mugambi nuko nabonye muri quartier ndimwo ikibazo c'amakara ari ngorane cyane, meme nandi makartier twegeranye ikibazo c'amakara aho usanga abantu batonze umurongo ari benshi ku makara, ugasanga nk'amakara y'ibihumbi 5 ntushobora guhisha, ariko je nka y'ibihumbi 5 bari amakara menshi cyane kandi aramba kumbabura. Ego muyagurisha mufatiye kuki? Kuko kuri ba makara mwisite tubona bapima kutudobo, mwebwe mufatira kuki, mupima gute? Ego jewe mu kuyapima nkoresha umunzani. Nkoresha umunzani ndapima ikiro igihumbi, nushaka ikiro ndamuha n'inusu ndamuha. Kuri babandi usanga ataburyo bafise, wifitiye amajana 5 araza nkamuha iyo nusu akaja guteka, ntikibuza kashusha canke ateka ubuyi bw'umwana. Ego bayashana kumbabura imeze gute? Imbabura ni yariyo yose, imbabura yariyo yose urayacanako. Aya makara anje ntagira imbabura ngo imbabura ngo mpaki wapi. Igambabura yariyo yose ushobora gutekako uracana akaka. Mufise ihangiririhe kuri uyu mugambi wanyu canke muri kuguhingura amakara? Ihangiro dufise nuko abene gihugu bose, abanyagihugu bose bo kwijukira amakara, kuko n'amakara aramba afasha cyane abene gihugu kudasesagura itunga ry'umuryango, kuko nk'amakara umufuko nk'ibiro 50 yashaka kumara ukwezi kose. Kuko je umufuko ntekera ibiro 50 aba ari ibihumbi 50 nyene. Ubundi bwa yandi makara umufuko ngira ugeze ku bihumbi 120 kuduga, je ni ibihumbi 50 gusa araramba cyane. Ego akarusho rero ko wa muntu asanzwe agura ajya makara yandi, akarusho yogira canke yoronka mu gihe aje kwa Yvette abari wazaramuha makara tekesha. Akarusho kari wanje nuko unshoreye amakara, bashaka utari hagufi uba nkakure,
ukanyandikira tukambwira ati uko ukeneye amakara ndayagusanza aho uri. Ego niko karusho jewe mfise, amakara ndayagusanza aho uri atangorane nimwe ihari, yagushikanira mu mutekano mwiza. Nuko umva ushaka kugira livrezo canke delivery ku muntu wese ahari bivanye nayakeneye cyane cyane. Aho rero ashaheza akakuronka gute canke akagutora gute kugira ashobore kuba yo guha commande? Hariho nimero nkoresha y'akazi, inimero uwari wese ashaka kuntora. Ndafise na page kuri Facebook yanditse ko amakara y'amabrikete, wanditse ko ucumbona ko. Ndafise na nimero nkoresha, ego nimero ya limitere 60 544 062 ubusa 75. Iyo niyo nimero nkoresha amasaha 28 kuri 28. Mwayumvise nimero ni y'akazi. Hari imisore yumva nimero y'umukobwa igashitangura kugorana. Uyu n'umukobwa ariko akora business. Ivete byagenze gute? Ni ikintu cyasanzwe tubona nabandi bigeme, aho umwigeme ashaka gufata ingingo kuvuga ati ngira nkore, abanyarwanda bavuga ati nihangira imirimo, ngira nkore business cyangwa ngira nkore kugira ntera imbere. Wewe habaye iki? Turamenya andi bakobwa bigoye kwari umwanya bofata wo gukora akazi na cyane akazi nkaka, ubona amenga nakazi gashaka kubonekamo gucafura n'ata akazi gacafuza umuntu karimwe amafaranga. Byagenze gute we kugira utandukane n'ivyo vyiyumviro ufata ivyiyumviro vya business? Ego jewe impamvu naratanguje gukora ibi by'amakara, nta bintu birebire no narakozemo cyane, ariko narize ndaraba ndavuga ati je narize amashuri, narize secondaire, narize primaire, secondaire, université ndaheza. Ndaraba mbona umengo nta kazi ndiko ndaronka muri kino gihe, kandi umukobwa murazi ko umwigeme akenera utuntu twinshi. Burya gukora ibi kubigeme biramfasha cyane kutaguma nsegerereza canke kugira ngo ndeke kuguma nteze amaboko ku bantu ndabahanze amaso. Vyatumye rero ngira iciyumviro cyuko nokora amakara nkaya kugira ngo ngwanye kwamasegerereza canke mfashe n'abandi batoyi banje canke abandi bafise nka mikoro make nkuba nsabye nk'amafaranga sinabura ndamuha nyene bivanye nibihe arimwe. Ariko ni kuvuga ubu Ivete ku bwa business yiwe ntashaka kugura boyfriend ati fashion cyo kunda. Message ro kuri babakobwa biba bigoye yuko hari ico bokora kugira nabo bagire ico babika ku mufuko, bama basabiriza, bateza abavyeyi, bateza abafiance babo. Ikibazo gihari kino gihe abigeme benshi canke abakobwa benshi twama dushaka kubegwa, twama dukeneye kwama turi ku mastati ya WhatsApp tumenyekane ko duri beza, dutambuka neza, dutwenga neza. Je kenshi nsa neza mwijoro, ku mutaga sinigera nsa neza, mbasa n'amakara. Abenshi bampamagara amakara w'umukobwa, nizino mengorira ciriritse cyane ku mwana yavukiye mu gisagara, biragoye kwitwa amakara, ariko ndavyakira uko nyene, ariko nuko nzi hari ico ndondera. Kuko avuga ati uzi ico arondera ntafica atoye. Jere biranezera cyane, nashaka no gutera intege n'abandi bigeme bareke kwama bareza amaboko boza inzara. Twese turafise inzara nziza, ariko mu mwanya w'akazi tumenye ko dutegeza kurondera, dukoresha ingufu zacu kugira ngo twirinde kwama dusegereza nk'abana b'abakobwa. Tugwanye ibintu byo kwama dusegereza duhanze amaso abantu. Ivete, intambamye ugira mwaka kazi nizahe? Hari intambamye nyinshi zitari nke nubwo atari nyinshi gose. Nkaje nk'umwana w'umukobwa hari gihe bingora nyene, kuko usanga hari ibyo bisaba nk'ingufu nyinshi kubwanje mba ntafise nk'umwana w'umukobwa, ariko zimwe ndagerageza kuzikemura kuko bavuga ati ubwenge bwinshi ingufu zike. Kazi kanje nta nguvu nyinshi gasaba, ahubwo bisaba mu mutwe hanini ya cyane. Ivete, usanzwe ukoresha abakozi bangahe canke amusanzwe mukorana muri aka kazi? Abo twaba dufashanya ni 4, kubera ubu twari mu bihe by'imvura, bamwe baragiye, hasigaye umwe aguma ngaho, ubundi bwo dukora turi 4 na je wa 5. Ego hari ico wifuza kugira ngo akazi kawe gatera imbere canke kaguke? Ego ico nosaba cyambere na mbere nkenere clientele. Ego kuko sinogyoherwa nkora ibintu ndabirunda muri stock nk'ibisharizo, oya, ahubwo nkeneye ko nkora ibintu abantu babihurumbire baza kunshorera, ndonke uburyo kugira ngo nanje mbashe gukemura ibibazo bimwe na bimwe.
Hari ikigo gisanzwe gifasha ugwaruka mu migambi y'ugwaruka paeje. Hari umugambi wo buragira kwiyumvira ico kigo kuba cyo gufasha canke woshikiriza umugambi wawe bakagufasha umugambi ukaguka mu makartier atandukanye canke no mu ntara hagati. Je ico cyumviro ntacyo ndagira sindavyiyumvira ko kweri. Ego me gusa ndose nk'abo bimfashamwe byo babyiza cyane kugira ngo nanjye mbashe kumenyekana bamenye ibyo nkora cyane n'abantu benshi babihurumbire. Turafise n'umuvyeyi wacu ariwo umukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi ariwo umujama wo gwaruka. Mugihe nk'ubogirigwe bakwe ryo guhura nawe canke akabona iyi video kubera nawe asanzwe akurikirana ibicicikana ku mbuga hwaniro uwo musabiki canke uwo mubwiriki. Jewe kweri duhuye no mubwira umugambi ifise hama nico nipfuza kubene gihugu nico nipfuza muri yambona kazoza hama akamfasha kugira ngo mbashe gutera imbere no guteza imbere igihugu. Ego. Ivete hamwe n'umugambi wawe wibona he nko mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere no kuri je mbona mengo nzandi udasanzwe. Ego. Nzandi udasanzwe aho mperereye nabo tuzoba duhereranye bose. Ego. Hamwe n'ivyo ahantu badandaza amakara mubu buryo canke ajya amakara bazita inshenga ni heshi. Hari umugambi ufise wo kuba wokorana n'abandi canke ukagura akazi kugira ngo nazirya nshenga zindi canke bijya bisigarira vy'amakara bira handi hatandukanye ushobore kubihingura mu buryo? Ego bamwe na bamwe ndabegera hanyuma nkabibagurira abandi bakabimpa uko nyene bivaye n'ukungiye twaganiye hanyuma ncangaruka nkabihinguramwo ya makara aca ndandaza amakara nanje. Ego. Abantu bifuza ko ubo gushorera cyane nk'abubona bakeneye product yawe canke bakeneye ivyo uhingura cyane abo uhimiriza cyane ni bande? Hari abenshi usanga bakorera mu ma restaurant abandi bakorera hatandukanye nk'amazine bisaba ko bakoresha nk'umuriro bakunda gukoresha amakara. Abantu bose bashobora kuba bakoresha amakara bashobora kuza nabaga abakoresha amagaze kuko aya antamyotsi atera uyakoresheje cyane ukareka gukoresha gaze nayo nyene araka cyane. Ego. None Ivete nko kugira uteke ibiharage ibiro 2 ushaka gukoresha nk'amakara yangahe nimba umaze kubigereranya kugira twumve yuko ari akarusho kari mu makara yawe? Kuyo maze gupima ibiro 2 urateka ibiharage bigasha neza kandi nandi agasigara ukaranga ugakaranga. Ego. Ibiro 2 by'amakara ibiro 2 by'ibiharage. Ibiro 2 by'amakara. Nubwo byo ibiro 2 by'ibiharage kuko biteka mu safuriya imwe nta kibazo. Ivete tugushimire cyane nizere yuko nejo canke rya ejo tuzogaruka twereke aho business igeze. Ego kaze cyane. Ego.